bararonkejwe ibitabo mfashanyigisho. Ayo mashuri kandi nkuko menshi ari amashuri asanzwe akurikirana inyigisho z'ubuhinga, ayo mashuri yararonkejwe ibikoresho mfashanyigisho, arivyo mu gifaransa kumbure ibikoresho vya laboratoire. Murakoze kumpa kano kanya. Reka mpere nkuko muje kwivuga kunganira uwaserukiye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kubijanye n'ibibera mu bitaro rwa Karede. Ubushikiranganji bw'indero busanzwe bufatikanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gutunganya ivyo bitaro. Nkuko yabivuze, twararonkejwe imfashanyo y'ibigo by'abarabu. Iyo mfashanyo ikazotuma habaho gusanurwa ivyo bitaro, kubironsa ibikoresho, eka mbere no kwagura ibisata bimwe bimwe. Sinohava mvuga ko kumbure ahari kwakirira abavyeyi bibaruka hadoshashikirwa, ariko twovuga yuko ivyo bikorwa n'ivyatangura akarusho koko kazoboneka. Icari catebeje ibikorwa kwari gushiraho umugwi usanga uzokurikirana ivyo bikorwa, mu gifaransa bita unité de gestion. Ivyo bikorwa navyo bikaba vyarabaye vyo kuwushiraho, ariko nongere ndababarire yuko ibitaro rwa Karede biri mu karere ka komine Ntangwa, harimwo Kamenge. Mu Kamenge hari hasanzwe hariho ibitaro biri mu Kinama no mu Kamenge, ibitaro vya komine. Uyu munsi bikaba biriko birasanurwa. Nibaza yuko uwo murindi mwabonye mwinshi mu bitaro vya rwa Karede ko bavyeyi baza kuhibarukira, ushobora bavuye yuko ivyo bitaro vyo mu Kamenge uyu munsi biriko birasanurwa, kandi biriko bisanurwa muri wa mugambi ukugwiza ibitaro, gukwiragiza ibitaro mu makomine yose y'igihugu. Ngaca nishura rero mvuga nti kumbure tutazoronka mu isanurwa ry'ibitaro rwa Karede bizotuma biboneka muri ryo kwiragizwa ry'ibitaro mu makomine yose y'igihugu. Kumbure abahoza bitura rwa Karede bazoheza baje no mu n'ibitaro z'amakomine y'igihugu. Ku kibazo kijanye no kugwiza gukwiragiza amashure y'indaro no kushiramwo abanyeshuri benshi, novuga ko kugwiza amashure y'uburaro, kongereza igitigiri c'abana biga baba mu ndaro, no kuronsa ayo mashure ivyankenerwa nihangiro leta y'u Burundi yihaye kandi yatanguye gushira mu ngiro kuva mu mwaka uheze. Kuva mu mwaka w'2024 ushira 2025 harashizweho haruguruwe amashuri 3 y'indaro iyongera kuyari ahasanzwe. Haraguzwe imiduga ifasha ayo mashuri asanzwe atunganya uburaro. Twarongereje kandi n'imfungurwa, murantunga uburyo bugenewe kugura imfungurwa ku munyeshuri, aho ubwo buryo bwadugijwe bugashika ku 2,000, aho hose hari mu ntumbero yo guteza imbere uburaro butunganijwe mu mashuri. Si zo zonyene gusa mu bijanye no guteza imbere ubwo buraro, leta ibifashijwemwo n'abasanzwe babufasha bararonkejwe ibitabo mfashanyigisho. Ayo mashuri kandi
nk'uko menshi ari amashuri asanzwe akurikirana inyigisho z'ubuhinga, ayo mashuri yararonkejwe ibikoresho mfashanyigisho arivyo mu gifaransa kumbure ibikoresho vya laboratoire, haba amalaboratoire atandukanye. Ayo mashuri akaba yagiye aronswa ibikoresho mfashanyigisho. Ku kibazo rero yari yabaje ati none ibikoresho bizoboneka, harimwo n'ibitabo, harimwo n'ifungurwa, eka n'ibindi vyose. Nomenyesha yuko kubera leta yafashe nka nkama ico kibazo, iguma ibandanya ishira uburyo muri ico gisata, eka mbere ikanarondera n'abasanzwe bayisayiriza kugira ngo nabo nyene bagire ico baterereye muri ico gisata. Nagomba mbere mbonera akaryo ko kengurukira abihebeye Imana, kuko muri ayo mashuri atatu navuze yuguruwe, ayo mashuri harimwo ay'abihebera Imana, ariko kandi musanzwe muzi yuko amashuri menshi y'uburaro mu gihugu asanzwe ayarahari, asanzwe atunganijwe ku buryo bw'abihebeye Imana. Ico gituma no bakengurukira cyane gose. Tugaca dusaba rero yuko abarundi bose ikibazo c'indero bokigira icabo, kugira ngo nabo nyene mu bijanye no gushiraho amashuri y'uburaro, umwe wese ntiyigenda ibibazo, wese abona ko afise icyo ashoboye guterera agiterere. Tukongera tukamenyesha kandi yuko ivyo vyaranguwe muri uwo mwaka no mu mwaka uza bizobandanywa biciye mu buryo leta yatekanije mu mahera atunganijwe mu mwaka uza. Leta rero izobandanya yongereza n'igitigiri, kuko mu mwaka wese hari hagiyeho abanyeshuri 5,000 biyongereyeko. N'uyu mwaka nyene mu mahera yatekanijwe hazojaho kandi 5,000 bazokwiyongerako, eka kandi n'imiduga nayo nyene muri ayo mahera iratekanijwe kuzogurwa. Sinokwibagira kandi yuko ibitabo dusanga tubifashwamo na cyane mu mashuri ayafise uburaro, amashuri y'inyuma y'ishure shingiro dusanga tubifashwamo na ENABEL nk'uko isanzwe ifasha n'ahandi. Tukayikengurukira nayo nyene kuko yagiye aturonsa ibitabo byo mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro. Nayo ahandi hoho sibo bakeneye bonyine gusa ibitabo, n'amashuri yandi yose arakeneye ibitabo. Tugashimira kandi ni banki y'isi yose ku buryo yaturonkeje, bwatumye dushiraho ibitabo mu mashuri shingiro kuva mu wa mbere gushika mu mwaka wa 5, n'ubu nyene uyu mwaka uza tukazokwinja mu mwaka wa 6. Eka mbere mu ntunganyo yayo tugoma no gushiraho ibitabo byo mu mashuri y'indwi n'8. Mutsozera yanabajije ati mbega ibyavuye mu nama rukokoma bizoshirwa mu ngiro ryari? Niho nagomba kuja mu ngiro mu kwishura kwico kibazo nemejeje ibibazo vya mbere kubijanye n'inama rukokoma yatunganijwe mu ntumbero y'uguca hirya no hino ibibazo bihanze igisata c'indero. Ishigwa mu ngiro y'ivyavuye muri iyo nama rukokoma tugenda turabitunganya ku munsi ku munsi. Kubijanye n'akanovera hari hasabwe gusubira ku ndinganizo y'ivyigwa yahozeho kera, ariko kugira ngo umuntu amenye neza na neza ivy'akanovera ni ngombwa yuko umuntu agira isuzuma ry'ingene akanovera kifashe. Twaragize rero kwisuzuma nkuko n'abandi bose bari babikora, turakora icegeranyo. Muri ico cegeranyo turatanga na bimwe kumbure mu vyokorwa kugira ngo hashobore kugaruka akanovera. Ngira ni muri ico cegeranyo hasuye kugaruka kandi ico bariko baravuga cuko hogarukanwa indinganizo ya kera, ariko sico cyonyine gusa cavuzwe. Rero tukagomba
kwizeza abadukurikirana yuko ico cegeranyo nicashikirizwa abajejwe abakijejwe bakaduha intumbero kumbure ibi vyo kugaruka ku ndinganizo ya kera harimwo n'ibindi vyose kumbure vyagiye biravugwa byari muri ico cegeranyo naho kitarasohoka bizoheza bije mu ngiro twisunze intumbero twahawe n'ababijejwe. Murakoze. Murakoze. Muri kano kanya dusuye twakira umugwi wa kabiri w'abenegihugu bari hano ku kibuga kubera umwanya uri